hari ikintu kimwe bakubwa tudatahura neza nivyo hariho ibintu bishika ugasanga umuntu aruhara aba yarabigizemo mugabo burya ugiye kubiraba nkuko yabinkoreye ntaco nyemeza yuko atari we yahemukiye n'urya mukobwa wa mbere bavyaranye nuko rimwe tubirenga ko kurya yamuhemukiye niko nanje yampemukiye ntaco tumarongo mba ndamwizera eza ahantu ndicara ndiyumvira ndatahura ko nakoze ikosa kandi nk'abantu babibonye no kuri ndabasavye imbabazi nanje gwari urukundo ntiyari jewe ndasaba imbabazi nivyo narakoze ikosa mugabo nta kundi kuntu avyisanzemo Mungu nawe Imana imwakire nkuko wabimubwiye Imana imwakire Mwakire mugambi bwayo urazi ikintu kimwe abantu nk'abarya baragoye kuko urabona n'ugiye umubabariye mugasubirana bishitse kumbure mukabana mu rugo yamabona kumengo nta kintu maze ko wari warabuze urumva umuntu ko warabuze undi muntu mwubana urumva kumubabarira nizo mugabo gusubirana ntibikunda STV Every Story Matters. Bonjour famille nizire ko meze neza ma part ibintu ni fresh kandi sana so ndabaramukije mwese mu vyubahiro byanyu ndabakunda cyane kandi murazi ko dukundana kandi gose so uno munsi rero mademoiselle Gego ngaha mpengura kuramunga narodeye uyu mukobwa nizere ko mushobora kuba muzije namurondere namwe ni umukobwa yahemukiwe n'umuhungu aramusaba ikigongwe umukobwa aranka sinzi ico yamuhoye gusa murazi vyahabaye vraiment nawe uri umuntu ufise umutima kwa twese turi abamarayika dukoreshwa n'Imana yanje namwe muca muvyumva kwihangana sometimes bunanira canke bimuremera rero namurondeye hari ibyo byo kumubaza peut-être ibyo kumwunganira kandi manje ndamuramuze ndamwipfuza n'umwaka mushasha wa 2023 ni sawa amakuru y'imisi ni meza araberewe urakoze wa musheri wawe gute musheri wanje cyangwa mu ex wanje basi wa mu ex wawe sinzi ahubwo nagenda kubaze uko naherutse rimwe muri ko nabasize muri ko aho na cameraman ucumubaza ko na cameraman twari turi kumwe ndababaza mwese cameraman ucumubaza ati wa muhungu waje gute none buryo nyine wase kumubabarira vya serie cyangwa nyine yari blague naramubabariye none sinamubabariye turi kumwe bon bero mwasubiranye baramubabariye rero mukora umuti nyine nawe ucvyumva oya naramubabariye kandi nawe twari kumwe ariko sinamwemereye ko twosubirana kubera ni yahe impamvu ituma wumva neza mutosubirana kubera gusabye ikigongwe kuko deja urazi ko turabana irevye turananirwa mugabo yaragusabye ikigongwe kandi nawe ni nk'ukuri umuntu turabantu juste twamba umubiri sometimes turakosha ariko Imana nisibe kutubabarira rero nawe rabuca inkoni ngufi umubabarire sindi ko ndamuvugira ariko nawe tubyumva naramubabariye waramubabarire ni musubirane urazi ikintu kimwe abantu nk'abarya baragoye kuko urabona n'ugiye umubabariye mugasubirana bishitse kumbure mukabana mu rugo yamabona kumengo nta kintu maze ko wari warabuze urumva umuntu ko warabuze undi muntu mwubana urumva kumubabarira nizo mugabo gusubirana ntibikunda mvuga ati je naramubabariye kumva ko mwubana cyangwa nawe umuhora ko afise umwana oya cyo sinokimuhora kuko burya ngo ntandagukunda ndakwankira umwana namukunze ndabizi kamufise mugabo ivyo yagiye gukora mu nyuma burya hari ikintu kimwe bakubwa tudatahura neza nivyo hariho ibintu bishika ugasanga umuntu aruhara aba yarabigizemo mugabo burya ugiye kubiraba nkuko yabinkoreye ntaco nyemeza yuko atari we yahemukiye n'urya mukobwa wa mbere bavyaranye nuko rimwe tubirenga ko kurya yamuhemukiye niko nanje yampemukiye ntaco tumarongo mba ndamwizera bisigura ko kugira guhemukiye niko nundi yamuhemukiye kandi ninko kandi yose ndugwemukira mugabo turahinduka urabizi turahinduka mugabo sigihe cose ufite je ndiko ndamuvugira ariko yaravuze tumabare jembe nacyo singa ndamubwiye ati Imana kwakira nko twati no muri December ati Imana ngenda bana nyine kwakire he nta kundi uravyumva nawe gusa irevre yarakosheje mugabo urumva biragoye cyangwa ufise undi muntu bugati buna uje naramuhevye ufise undi namanje kwiha amahoro kwanza amahoro Imana yaduhereza Imana yaraguha amahoro raba nawe tuvyumva mademoiselle
Imana ifasha uwifashije namanje kuyiha Imana ishiranyongereza manje kurindira nzoja mu rukundo kandi atayikomere fise kuko Nico bikomere kiriye cyane murantangaza ngari bikomere byo mu rukundo. Abandi bari mwana tombe bijaye ku maguru. no kutarakunda Muratitana murakunze na. kiba ku mutima nturahemukirwa rero sasa. Sure. So nakucishije amajambo canke ngo nce hirya no hino. Ujya mukobwa mwashwanye ujya yarakunda rya muhungu. Ujya muhungu yaramuhevye urabizi ko bikubwiye. Ariko rero ujya mukobwa nasinze ari umwana mwiza urumva yarandonde yambwira ko ashaka kugusaba ikigongwe. Kandi vyaranambabaje wanashima. Urazi kuza gusaba imbabazi umuntu akazikwima. Birababaje. Urababaje nuko ujya muhungu bamwanse. Sinaje kujya muhungu bamwasi. Ariko haje usavye imbabazi umuntu akazikwima. Ico kintu kirababaje. Kuko umuntu ashobora gusaba imbabazi ariko yitahuye. Mugara bivanye n'igikomere uba waragize biragoye gushaka kubabarira umuntu. Niyo mpamvu rero ibintu nkabijyamo. Ntabwo bibereye mu bisanzwe. Nuko byaviza rero ushitse kujya mukobwa. Hama ibintu bikagenda neza tugasabana imbabazi Tukaba urumva neza umva uravyumva mu kumasa kigongwe. gose. Utumwa nakubitwa message ndayishikanye yambwiye ati woge ndumumbwirire kuko n'ubwa mbere ni waduhuje. Genda umumbwirire ko jewe ndagutumye ko shaka ko duhuza nyanye ndagusaba imbabazi. Nazo kwisaba ko niwe mwashwaye niwe mwatwaranya basheri. Rero sinzire ko iyo invitation kuno yakiri. Chevzo numva ataco no bivugako. Kubera ikintu none mani umuhungu wase kumana n'umukobwa mugenzi wawe kweri. Umukobwa nzomuharira turi kumwe tubonanye kugira ngo Abikwibwire live ati jewe nyene. kandi hari ukuntu ushobora kuraba umuntu ukabona ko aje mu nzira yo gusaba imbabazi Gusa neza na neza ntagushiriyemwo ujya mukobwa ndibaza ko tobari ariko aragubeyesha cyangwa ngo agire ikintu kuko nyine baramuhevye. Urumva bamaze kumuheba urumva aravuga ati narakoshize amakosa kubona nagiye imbere ya kamera abantu petetre banyakiriye ukunuku kuko aje tubonwa na benshi kandi nivyo hari abanyakiriye uku tiro nshaka ndamusaba igongo vraiment haje umuntu ari atari ko ameze basi yaba ari inzira mbi niyo kurondera imbere ya kamera yo kurondera inyuma kuko donc yavuga ati abantu ntibangaye ko nasabye igongwe ibintu nyine nk'ivyo vraiment numva vraiment ko umwana mwiza kandi cyane. Ega kubera kurondeye kugira nsabira imbere imbabazi imbere ya kamera sico cerekana umutima w'urukundo. Hari abantu dukora ikibi tukanacerekana tukabona ko umengo niyo nzira yuko abantu bodushima. Je kintu novuga imbabazi nzozimuha canke ndazimwime bivuye no kuntu aje kuzisaba. Kuko nta conyemeza ko aje afise umutima wo gusaba imbabazi nyene nko kubivuga. Gusa kuntu meze si wewe suje mukobwa mwese mufise amakosa. Urumva kuko wewe juste warashitse murashwana we nka musheri nibagire kujya mungu atamuntu mutwara mufuko atamubwira ati canga kunuku kuko nta mugozi yarariko kuburyo tova muhiri wabo donc yarafise twa yo kurondera washaka. Urumva ahubwo mwese mwabishobora ko mwarashwanye ntimwibutse donc kujya mukobwa avuga ati je sinanzi kujya mukobwa ari yakundana kuko yaje kundondera kandi kujya ndondera niko azoja kurondera n'abandi. Urumva kandi urumva ko ari byo mwese mushwana nta nukubazanya ati mbe bimeze kuko kandi birumvikana ko wari ufite ishavu nawe yaragize ishavu kavuga ati muranzaniye ko amakamera twe musheri wanje kandi umva ko video bumvikana. Shosho naje narageze ahantu ndicara ndiyumvira natahura ko nakoze ikosa kandi nk'abantu babibonye no kuri ndabasabye imbabazi nanje gwari urukundo ntiyari jewe ndasaba imbabazi nivyo narakoze ikosa mugabo nta kundi kubona byisanzemo. Umva rero nako cyo yitabura kuko yaba ari wewe yaba bijya mukobwa mwese mufise amakosa kuko nta muntu waje gushwanira umuntu ngo antwaye umusherimani n'umugabo ufise mu nzu baramugutwara bien rumva fresh kuko nta gufura bariko nta rutsinga mubwira ati cyagatu ngiye muri twese turajana ufite urumva mwese mwarakoze amakosa kuko umuhungu ni mwana wundi umuhungu yanse mu inzira gende mbwira ati genda wiwanda zoza wiha amahoro kuko umuntu yamaruwi wawe tu
ni rero je mbona vyiza ahubwo norondera umunsi nkabahuza je na cameraman wanje bazi ko umwana mwiza vraiment tukaza tukabahuza mugasana pardon mukaza murasangira akabenzi je nkunda kuvuga akabenzi kuko nkunda kwirira nayo tuvyumva mukaza murasangira akabenzi n'ingurube mu kirundi ciza nyene nawe uravyumva murabagenzi mugenzi bakabandanya nta kibazo gusa nakubwiye bizova n'ukuntu aje gusaba imbabazi erega si nyine gusaka igongwe nawe urakikwiye kukimusaba kuko umenga waramuhaye ingumu nimba ntavyibuka kamera mu kubicisha mu menga yaramuhaye ingumu ijya gumu azonye ko yagiye kwivuzaho yarishavu wewe ho voilà yarishavu rero no muri yabaze ngo ntidukoshe n'ishavu rero ko byarishavu mwese mugira iki musani ko ida 2023 nje mabifu no murokoshereje murekurire tumuharire sivyo nta kibazo ndondere musi yonzo bahuze nta ngorane ne numva ko umwana mwiza none muce mugenda musangira ingurure mukamenge nawe cyo vyumva rero nibigende fresh mere bon nta kindi rero fso ntuma canke oya nta kindi numva no gutuma kimwe uzomurondere n'ukuri nta kundi dusabana imbabazi birashika mu buzima amuda mungu nawe akajambo kama kuri wamuceri wa muexe wawe nakosori wa mungu wabandi umubanyi wasi mungu mubanyi ubya mungu nawe Imana imwakire nkuko wabimubwiye Imana imwakire mwakire mugami bwawe zoro nkundi ntugira ikibazo ngo musazanje none umusabira upfu mani Imana yakira umuntu apfuye gera namubwiye ndavuze bari mwakire kubera yavye uwundi nawe baramwase ubu Imana mwakira ati karibu mwana wanje bo urukira ngaho uzosubira ku isi bakweme aya nubwo yobaho ego umuntu ubwo gusabira urupfu Imana itashatse kuvaho ntuvaho kandi nkuko arashobora no kukwicara gucumita imbugita bikanka ndashobora kuvuga Imana imwakire ntashashoka apfa kubera bitari mu nzira y'Imana bon jengo baro ndondere musi musabe ngo nda mudemu bimere fresh muze murasangira ingurube naho tubyumva vraiment urumva rero umuhungu avuze mwana mwakire ujya mudemu nawe ndamurondere mukora umuti dusabana imbabazi ajya twapfuye ubusa mwapfuye ubusa kandi mwapfuye mu vraiment mwapfuye bag kandi kandi ngabara kwambitse indi bag oya kana ko nashize ko nyine ubwo ntitwahura nazabone ko ntabuze yabone nawe ko bakurondera nawe urabyumva go vraiment ndabibona ashambaje so ndagushimiye rero ko nampaye umwanya si bya bose si bose bakira umuntu ariko ndagushimiye urumwana mwiza wanyakiri namwe ndabashimiye nasikiye ko ndakurondera rero dukora umuti yage nujya mukobwa musabane ibigongo byinshi ego so cameraman ndibaza bavyumvise ko inkoko niyo ngoma yo kubahuza abene gihugu bagasangira kabenzi safa na Best TV turakunda gose STV, every story matters.